Muy buenos días a todos los mwaramutse hermanos bene wacu mwese reunidos allá en la mukoraniye congregación del hariya mu Señor Jesucristo, el rushengero mejor umwami amigo, Yesu Kristo niwe en nshuti la ciudad de nziza Medellín, mu Antioquía, gisagara ca Colombia, Medellin, congregación Antioquia, que pastorea el Colombia, mu reverendo rushengero Jesús ruyobowe na Revera Castañeda. Jesus Que Dios les Katanyeda. bendiga Ese grandemente en Imana este yobahezagira día cyane kuri uno munsi y le siga abriendo kandi el entendimiento a las ibandanye kubungura escrituras ubwenge y ibahishurira sigan ivyanditswe preparándose en este kandi tiempo mubandanye final, kwitegura muri iki en gihe este ca tiempo tan nyuma, importante que muri Él nos iki ha gihe dejado de gikomeye preparación, de cane repaso, yadusigiye co para así kwitegura estar co listos gusubiramwo kugira para ngo bityo nuestra tube twiteguye transformación, twitegurira guhindurwa porque ese kwacu, es el kuko motivo por el cual iyi niyo Él nos ha dejado mpamvu este tiempo. yaduhaye No hay kino otro gihe. motivo por el Nta yindi cual mpamvu ihari Él nos haya dejado este tiempo, yatumye sino aduha kino gihe el ser uretse preparados, kuba twiteguye porque kwitegura, ya los kuko vientos de la gran tribulación imiyaga y'akababaro están gakomeye por ahí soplando iriko y ngaho Él nos desea irahuhuta, que estemos aquí en kandi we este planeta ntiyipfuza Tierra yuko tuba turi ngaha ku cuando mumbe eso w'isi comience. igihe ivyo Así que Él bizotangura. tiene la promesa Nuko para rero todos y we cada uno arafise de nosotros isezerano de kuri ser umwe wese muri transformados, ser twebwe raptados y ir ryo allí a la kuduhindura cena de no las bodas del kutunyakura Cordero. no kutujana mu Así zibano que yo kubw'umwagazi adelante, w'intama. mis hermanos Nuko rero allá en mubandanye Medellín, bavukanye Antioquía, hariya muri Colombia, Medellin, que Dios Antioquia, les bendiga Colombia, grandemente Imana ibahezagire y cane firmes, kandi agarrados de la mushikame palabra, sin mugumvire apartarse ni ijambo, a diestra ni a ntimwitandukanye siniestra, ngo porque mukatire la iburyo única canke esperanza ibumoso, kuko que hay ivyizigiro para los bimwe escogidos de rudende. Dios Ibihari ku es batorejwe la segunda n'Imana venida del no Señor kuza kwa kabiri conforme k'umwami al orden nk'uko de su venida. biri mu Que Dios les rutonde rwo kuza bendiga kwiwe. y Imana Dios les guarde y ibahezagire kandi continúen Imana pasando un ibarinde, día mubandanye feliz, mugira umunsi lleno de las w'umunezero bendiciones de wuzuye parte de nuestro imigisha Padre ivuye kuri Celestial. data wo mw'ijuru. Muy buenos días, un saludo a todos los Mwaramutse hermanos intasho ku bavukanye bose, ministros bakozi b'Imana congregados allá en bakoraniye Ciudad de hariya Alto Paraná, mu gisagara allá ca en Alto Paraguay, Paraná hariya muri en la Paraguay, congregación mu rushengero que pastorea el reverendo ruyobowe Mariano na Revera Montiel. Mariano Montiel. Todos los que están allí presentes, que Abantu Dios bose les bari continúe hariya, bendiciendo Imana ibandanye grandemente kubahezagira cane y kandi continúe Dios abriéndole el Imana entendimiento a las ibandanye escrituras kubungura ubwenge no y kubahishurira continúe ivyanditswe, en esta kandi preparación en cada uno de ustedes obrando ibandanye ikorera para muri que umwe wese así, muri mwebwe muri iki gihe co junto con vuestras kwitegura, congregaciones, estén kugira ngo listos hamwe n'amashengero para esos yanyu mube gloriosos mwiteguye eventos proféticos mwiteguriye que iki están kintu c'ubwiza prometidos capfugishijwe para ser cumplidos en casezeranijwe este ko tiempo final, kizoshitswa muri iki gihe ca nyuma. ser cada uno de Nuko nosotros umwe wese hallados muri twebwe preparados azosangwe para yiteguye recibirlos, kugira ngo porque la acakira promesa kironke, es kuko que va a isezerano haber una nuko resurrección. hazoba umuzuko, Y si va a haber una resurrección, cada uno de kandi namba hazoba nosotros umuzuko tenemos umwe que wese muri prepararnos twebwe dutegerezwa para verla, kwitegura para kugira ngo tubone, comprenderla, kugira ngo para tuwutahure, saber qué está kugira ngo ocurriendo, tumenye yuko uwo para saber que muzuko esos días wabaye, kugira ngo están tumenye ko mw'iyo siendo minsi visitados los escogidos de Dios de este abatejwe tiempo n'Imana bo mw'iki gihe desde la bazoba sexta dimensión, esa bagenderewe visita que n'uburinganire viene bwa en medio gatandatu, nuestro, ubwo buringanire buzoza y hagati muri cada uno de twebwe. nosotros Abo debe de bashitsi comprender bazotugendera, umwe wese muri cómo es que twebwe se mueve ategerezwa la resurrección gutahura en esos días. ingene umuzuko uzoba Y wabaye muri iyo también, minsi, luego de eso, ndetse no hanyuma estar y'ivyo preparados y conocer tube twiteguye kandi cómo es tumenye que vamos a ser ingene transformados. O sea que hay tuzohindurwa. Ni también ukuvuga yuko una manera, hariho una uburyo forma hariho uburyo para ser transformados. bwo Y esa kugira ngo manera tenemos que duhindurwe, ya kandi conocerla, tenemos ubwo que ya buryo tenerla dutegerezwa dentro kubumenya, en nuestro ser. dutegerezwa kuba Así como ubwo buryo aquellos buri imbere muri que van a dar la twebwe, vida en la nk'uko gran tribulación n'abagiye y van a bazotanga ubuzima conocer bwabo mu kabero que van gakomeye a dar la vida en la gran bazomenya tribulación, yuko que van a bazotanga entrar en ubuzima la bwabo gran mu kabero tribulación, gakomeye, ko bazokwinjira tienen mu que kabero tener gakomeye. la forma, la Nabo nyene manera bategerezwa kugira para uburyo, en la gran tribulación umukenyuro, dar la kugira ngo vida. mu Ve, kabero cada gakomeye uno, baze batange ubuzima cada promesa que bwabo. va a recibir Urabona, cada umwe individuo tiene que wese saber buri la sezerano buri muntu manera wese azoronka para estar ategerezwa kumenya preparado para uburyo eso que va a bwo recibir. kuba O yiteguye sea, yitegura cada ivyo promesa que se azoronka. va Ni a ukuvuga cumplir ngo en cada buri uno de los sezerano ryose escogidos rizoshitswa muri buri umwe mu tiene batoranijwe una forma, rirafise tiene un uburyo, requisito rirafise y tiene un ibisabwa, sinnúmero de kandi cosas rirafise n'ibintu que vyinshi debe de conocer la persona. umuntu ategerezwa Por kumenya eso, kuri iryo este sezerano tiempo muy, azoronka. pero que Nico muy gituma kino importante, gihe ari en el cual ic'ingirakamaro kandi estamos ingirakamaro cane, siendo kino gihe preparados turiko para los que van a turategurwa, ser transformados, twitegura twebwe todos los bazohindurwa, elementos kugira ngo y turonke todos ibintu los byose requisitos bikenewe hamwe n'ibintu para byose comprender bisabwa kugira ngo tanto la dutahure, resurrección, la waba transformación ari y umuzuko, rapto. uguhindurwa no kunyakurwa. Todo eso Dios Ivyo nos lo byose está dando Imana iriko irabiduha, y nos está kandi preparando en este iriko tiempo de iradutegura repaso muri iki gihe co para gusubiramwo, recibir kugira ngo esas promesas que Él twakira prometió para los n'amasezerano escogidos de Dios yasezeraniye escritos en el abatejwe libro de la n'Imana vida del banditswe mu Cordero. gitabo c'ibihunga Y c'umuhagazi así será w'intama.
para los kandi que uko niko van a quedar. bizoba no ku Cada bazosigara grupo buri mugwi va a estar wose siendo preparado uzogenda para lo que va uritegurira a recibir. ivyo uzoronka. Que Dios les bendiga, Dios les Imana guarde ibahezagire, Imana y ibarinde, continúen pasando un mubandanye día mugira umunsi lleno de las bendiciones wuzuye de nuestro imigisha Padre ya Celestial. data wo mw'ijuru. Muy buenos días Mwaramutse a todos los hermanos reunidos bene allá wacu mwese mukoraniye en hariya la Florida, muri la Santiago, Florida, Chile, Santiago, con el reverendo Chile, Patricio hamwe na Reverend Lara Patricio Rara y todos los que ndetse están de los diferentes lugares. n'abandi bose bavuye mu Hem bibanza llegado hasta bitandukanye bashitse lunes hariya uyu 15 munsi kuwa de mbere agosto itariki este año 15 2022. z'ukumunani mu mwaka wa Para mí un 2022 privilegio poder enviar kuri este jewe saludito n'ihigwe a cada uno gushobora de ustedes kubarungikira izi ntasha umwe wese muri mwebwe y desearles hamwe no que Dios les kubipfuriza siga abriendo el ko entendimiento, Imana yobandanya kubungura las ubwenge escrituras, ikabahishurira para comprender ivyanditswe y kugira ngo seguir mutahure siendo kandi preparados mubandanye para mwitegura nuestra transformación. mwitegurira guhindurwa Como les decía en kwacu un saludito nk'uko que les envié también nari allí a mejeje los hermanos kubivuga mu ntasho narungikiye en abavukanyi bahariya muri Paraguay, Paraguay, que ariko ndavuga la ko resurrección y la transformación, umuzuko por hamwe no ejemplo, para guhindurwa nosotros ver nk'akarorero kuri a los que van a twebwe resucitar, kubona abazozuka tenemos que tener ese mecanismo dutegerezwa por kugira dentro, ubwo buryo buri imbere muri tenemos que twebwe, conocer dutegerezwa kumenya cómo es que vamos a ingene estar mirando cómo Dios va a tuzoba permitir turiko turaraba ingene Imana que izokwemera estos ko cuerpos ino mibiri terrenales yo ku puedan isi acceder ishobora a poder kubona ver a los que van ishobora a kubona resucitar. abazozuka. O sea, que hay un misterio No grande kuvuga allí, yuko hari ibanga rikomeye cyane porque ngaho kuko dentro de esta preparación muri uko kwitegura estamos siendo preparados turiko para turategurwa poder acceder twitegura kugira ngo a esa dushobore dimensión, kubona o sea, ku buringanire, no eso kuvuga que va a ngo producir ivyo lo que vamos a lograr bizo tener en nosotros, bishobora kuduhesha poder ivyo ver twebwe esas tuzoronka dimensiones, es gushobora la kubona palabra. buno buringanire ni porque la ijambo, palabra cada vez kuko se va a hacer ijambo buri carne gihe en nosotros, rizogendera mu y mubiri muri palabra sobre twebwe, palabra, palabra ijambo sobre rija ku palabra, rindi, ijambo ku rindi, hasta que kugeza vamos a tener en aho estos cuerpos tuzoronka muri ino mibiri esas dos conciencias juntas, las izi cuales ntegerabwenge zibiri los zikorera profetas icarimwe tienen. arizo O sea que es abavugishwa un bafise, ni tiempo ukuvuga yuko muy ari igihe importante en gikomeye el cual cyane Dios tendrá arico sobre la Imana tierra y la izo tierra ifise ku isi, experimentará kandi por isi primera nayo vez izohonja ku nshuro ya mbere muchos seres humanos abantu con benshi las dos conciencias juntas y bafise llegará el integerabwenge momento en zibiri que ya zikorera luego icarimwe, hazogera será igihe ubwo en hanyuma una escala mayor, porque bizoba cuando ku estén rwego todos esos cuerpos de todas las rw'ikirenga, kuko edades, igihe ino estos mibiri cuerpos yose yo mu bihe glorificados aquí en este byaheze ino planeta mibiri Tierra, ihawe ubwize ngaha ku será mubumbe la primera w'isi, ocasión en que el azoba ari planeta ku nshuro Tierra ya mbere ubwo experimentará isi izohonja hijos e hijas de Dios en izogira cuerpos abahungu n'abakobwa eternos b'Imana bari mu mibiri en ihoraho este planeta Tierra juntos. kuri uno mubumbe w'isi bose Porque bari Dios no hamwe, tiene kuko Imana dos ntigira profetas mayores abavugishwa al babiri mismo tiempo. bakomakomeye mu gihe kimwe, Y kandi cuando los ha tenido, pues igihe uno yigeze le ha kubagira convenido menguar y al umwe otro crecer. byabaye ngombwa ko acishwa Pero bugufi, tener así ubundi muchos arakuzwa, hijos de Dios ariko kugira abana con b'Imana cuerpos benshi eternos, bari mu mibiri con las dos ihoraho conciencias juntas bafise integerabwenge en zibiri el zikorera planeta icarimwe Tierra, es ku la mubumbe primera w'isi, ocasión en hazoba ari que ku nshuro ya mbere eso ocurrirá. ivyo bizoba Por lo bibaye. cual, Ico como yo les gituma decía en ese saludo, nkuko nabivuze hay que estar mu izo ntasho preparados para no tener kuba twiteguye esa kugira ngo forma, esa manera turonke por ubwo buryo, dentro de poder ubwo ver buryo y también imbere muri twebwe conocer bwo gushobora kubona y entender no gushobora kumenya la fe del rapto tugatahura para, ukwizera ko o sea, kunyakugwa, tener también no kuvuga ngo ese tukagira conocimiento kandi para buno bumenyi transformación y bwo tener la fe del guhindurwa rapto, no kugira como la ukwizera ko tenía kunyakugwa Enoch y la nk'uko tenía Enoki yari agufise Elías. ndetse O sea que na Eliya, no kuvuga ko ese tiempo kino está gihe por acontecer. Y toda kigiye esta palabra kuba, que estamos kandi iri jambo recibiendo, ryose todo turiko este alimento turakira, izi espiritual, todo mfungwa este zose zo mu buryo repaso, bw'impwemu, ku gusubiramo eso es lo kose que nos va a dar ese nibyo conocimiento bizoduha tanto de ver buno bumenyi hacia bwabo bwo esa kubona dimensión mu de los bundi que van a buringanire resucitar, mu bazozuka, como ndetse también ser nibyo transformados. Porque dice, bizoduhesha al n'ubumenyi verlos, bwo seremos guhindurwa, transformados. kuko yaravuze ngo Pero nitwabona tuzoca para duhindurwa, poderlos ver, murabona, ariko kugira ngo dushobore tenemos que kubabona tener el mecanismo dutegereza kugira ya por dentro uburyo en cada uno de imbere muri nosotros. twebwe, umwe wese muri Y ese twebwe, mecanismo kandi ubwo no lo buryo podemos obtener de la noche a la mañana. ntidushobora kuburonka Tenemos umunsi que umwe, ir creciendo dutegerezwa día kugenda a día, palabra turakura sobre palabra, para umunsi ku obtener wundi, ijambo ku rindi, kugira ngo todo ese conocimiento turonke ubwo bumenyi que bwose necesitamos dukeneye para poder acceder a esa dimensión. kugira ngo dushobore Es kugira algo uburenganzira, tan glorioso kugira ngo lo que dushobore Dios kubona nos ha ubwo dejado en buringanire. este tiempo, Ni ikintu ciza cane que nos ha dejado ic'Imana este tiempo yadusigiye en el muri iki cual gihe, Él ha permitido
arico que todavía estemos yemeye ko y es n'ubu twaba tukiri que hano no estábamos listos kandi nuko tutari en ese twiteguye tiempo cuando Él mwa ca se fue y gihe pidió más igihe tiempo. El yagenda pueblo agasaba uwundi no mwanya estaba listo. abantu O ntibari sea, no bwiteguye teníamos ni ukuvuga ngo ntitwari los dufise elementos, los requisitos ibintu para bikenewe ser ibisabwa kugira ngo transformados, duhindurwe para kugira poder acceder a esa dushobore dimensión. kubona Así ubwo que, buringanire nuko rero adelante, hermanos, mubandanye bavukanye reunidos allá mukoraniye en hariya Santiago, Chile y en muri todos los Santiago lugares, Shiri n'ahandi hantu hose y continúen kandi aprovechando este mubandanye tiempo tan mukoresha neza kino valioso gihe que no hay gikomeye palabras cyane para agradecerle a nuestro Padre igihe Celestial ata majambo por tworonka esta oportunidad que nos ha twokoresha mu dejado gushimira data wo para mu ijuru ku bwa prepararnos rino higwe para yaduhaye rapto, kugira ngo para twitegurire transformación, para ver a los ukunyakurwa resucitados. uguhindurwa O sea, son kubona eventos proféticos que abazutse Él ni prometió ukuvuga ngo ibi y ni Él ibintu los va a by'ubuvugishwa cumplir. yasezeranye Pero kandi recuerden que azobishitsa vendrán ariko mwibuke días ko muy hazoza difíciles, iminsi vendrán igoye días muy duros hazoza en iminsi cuanto a igoye la cyane palabra apertura, que es la ku que bijanye n'ijambo en cuanto a ese tiempo ugupyondwa que he llamado la ariryo apertura ico gihe para los hijos citwa de Dios, los escogidos de ugupyondwa ku Dios. bana Pero b'Imana batejwe recuerden que en n'Imana ariko medio de la mwibuke apertura yuko mu una gran gupyondwa bendición viene umugisha sobre ukomeye nosotros. cyane Así uje que kuri twebwe nuko no rero se desanimen por nada ni por nadie, ntimucike sino ivutu manténganse agarrados de mu la kintu na palabra, kimwe del canke ukagira mensaje, umuntu n'umwe abaca y ivutu miren siempre ahubwo mubwe el mugumije verbo, ijambo miren la ubutumwa palabra, murabe buri y gihe ella ijambo nos va a murabe guiar ijambo hacia kandi naryo esa rizoturongora cena de las bodas del rituganisha Cordero. ritujane mwayo O sea, mazima ese no kuri camino umwagazi que hay w'intama no kuvuga ngo iyo nzira desde que iyo nzira ihari seamos transformados uhereye igihe y ir a la tuzohindurwa cena, no kuja mu ella es la que nos va a mazimano guiar. niyo Así izoturongora que nuko aquí, rero en ngaha este tiempo, en muri este iki espacio de gihe tiempo que muri estamos kano kanya gato frente cane turimwo al Jordán, turi ku nkombe frente a la y'Yorodani gran turi tribulación, ku nkombe aprovechemos y'akabaro bien el gakomeye tiempo, preparando todo, dukoreshe arreglando todo, neza umwanya para dutunganye pronto ibintu byose neza entrar kugira ngo vuba kugira ngo hacia vuba la tierra prometida twinjire de nuevo cuerpo, tugana mu sin gihugu ver c'isezerano muerte. c'umubiri O musha sea, tutabonye cruzaremos urupfu ni ukuvuga ngo el Jordán, tuzojabuka cruzaremos la gran Yorodani tribulación tuzojabuka sin akabaro ver gakomeye muerte. Dios les tutabonye bendiga de urupfu igual. Imana Muchas ibahezagire Imana gracias por esta ibarinde oportunidad murakoze cyane ku bwa que rino me higwe permiten enviarles mwampaye ryo este kubarungikira saludito. izi ntasho Un saludo a todos los intasho hermanos kuri de la bene wacu congregación bose pastoral bo mu Reverendo rushengero Mario ruyobowe na Villegas, Revera allá en Mario Colombia, Villegas hariya muri Colombia hoy lunes uyu 15 munsi kuwa mbere de itariki agosto cumi de na este zitanu año z'ukumunani muno mwaka 2022. wa 2022 Es realmente un privilegio y una mu bendición by'ukuri poder ni ihigwe enviarles este n'umugisha saludito, gushobora kubarungikira como izi también se ntasho los envié a algunos hermanos nk'uko también kandi nazirungikiye en abavukanyi diferentes lugares allá mu en bibanza Colombia, bitandukanye hariya muri también en Colombia Paraguay, en ndetse no muri Chile Paraguay, y Chili en diferentes lugares que hamwe estamos n'ahandi hantu también hatandukanye reunidos. uyu munsi bakoraniye Y hamwe también deseo lo mismo para ndetse ustedes, ni nabyo que namwe Dios les ndabipfurije continúe ese Imana bendiciendo y yobananya abriendo el kubahezagira entendimiento y las no kuba escrituras no kubungura ubwenge para bahishurira comprender ibyanditswe kugira todo ngo lo que Dios está haciendo en mutahure medio ibintu de su byose Imana iriko pueblo, irakorera mu ihanga que es ryayo este tiempo de repaso, este arico ari tiempo kino gihe cyo en donde Dios gusubiramwo nos ha iki gihe permitido aho Imana yatwemereye conocer más y kumenya más todo lo que hay byinshi en el cyane contenido del mu misterio biri de la venida del mu Señor, de la ibanga ryo venida kuza k'umwami del ukuza séptimo sello a la kw'ikimatanije iglesia. c'indwi O sea, kw'ishengero el séptimo ni sello ukuvuga es ngo la ikimatanije venida del c'indwi Señor. ni ukuza k'umwami Conocer ese misterio, kumenya iryo banga rero conocer todo lo que kumenya ibintu envuelve byose la venida biri del Señor, mu kuza k'umwami conocer kumenya todo lo que hay en el contenido ibintu byose de ese biri ángel que era diferente a los muri uno demás mumarayika cuando yaratandukanye n'abandi estuvo aquí en la igihe tierra, yari ari ngaha es ku isi conocer no kumenya la venida del Señor ukuza y k'umwami conocer la no venida del kumenya Señor en su ukuza etapa k'umwami mu culminante. ntambuko yiwe ya O nyuma sea, todo tiene un isozera ni ukuvuga orden ngo byose en bifise la venida urutonde del Señor. mu Todo kuza tiene k'umwami byose una serie de eventos en los birafise cuales se van a urukurikirane estar rw'ibintu cumpliendo a ari medida byo bizogenda que ese birashitswa séptimo sello uko kino vaya kimatanije haciendo c'indwi todas esas expresiones kizogenda y kiraturika ya al final nuko kw'iherezo termina el séptimo sello. ikimatanije O c'indwi sea, que kisozerwa va a llegar kirangire una parte ni ukuvuga culminante yuko y sabemos que hazogera igihe hay una gisozera parte kandi turazi culminante yuko en la hariho iglesia igice del Señor gisozera Jesucristo, canke edad de ca la nyuma piedra mu que es ishengero el ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cumplimiento c'ibiruka pleno de la z'imfuruka visión de la gran arico ari catedral, ugushitswa mu mwuzuro en donde kw'iyerekwa grandes ry'ihema rinini maravillas Karpa Katedrali y aho milagros ibitangaza internacionales n'utwumiza serán realizados. mpuzamakungu bizoba biriko Pero primero birakorwa comenzará con ariko bwa lo mbere primero, con lo importante, bizotangurana n'icambere más c'ingirakamaro glorioso, cane con el ic'ubwiza milagro más cane grande, igitangaza que es el gikomeye abrir cane la palabra. ico naco ni Y ukuduhishurira eso ijambo
está kandi siendo realizado de ico una manera gitangaza tan kiriko y tan kiraba sencilla mu buryo buciye que todos los bugufi cane teólogos y todos los kugeza ubwo eruditos del abanyateolojiya mundo bose no se han n'abanyabwenge dado abantu bize cuenta amashure que Dios cane está bo kw'isi cumpliendo ntibariko una baca obra n'ikanda ko final, Imana iriko irakora culminante. igikorwa ca nyuma No se dio gisozera cuenta cuando estuvo en la tierra ntibatahuye igihe yari cumpliendo esa kw'isi parte, ashitsa llamando y ico juntando gice los escogidos, hamagara pero con yegeranya este mensaje abatoranijwe de hamwe gran voz de n'ubutumwa trompeta bw'icubirenganya y los nzamba pasó por encima. vyabaciye Y les hejuru está pasando por encima kandi esta última etapa nino también, ntambuko ya nyuma que nayo es nyene más iriko sencilla irabaca todavía, hejuru ayo iciye aún bugufi cane teniendo ante sus ojos ndetse en banafise imbere cumplimiento y'amaso yabo físico el mu lugar. gushitswa Y mu buryo fíjense bugaragara que ya barafise le tiene ikibanza algo nkiyumvira ubu para barafise que ikintu no puedan decir, kugira no, ngo es que ntibashobore no kuvuga bati estamos viendo oya nada nuko atari kimwe turiko turabona físicamente. mu buryo Bueno, bugaragara ni primero vyiza les hice una bwa mbere canchita y tenían yabashiriyeho 70 y ihema pico, después en el 80, hari mu después mirongo en indwi los na 90, kangahe hanyuma mu mirongo después umunani mu fuimos mirongo cambiando de icenda carpa hanyuma twagiye y turahindura ahora tienen una amahema gigante ubu turafise delante de ihema los ojos de rinini todos riri y imbere tampoco se y'abantu van a dar bose cuenta. baribona naho Y ya nyene tienen la carpa ntibazoca grande, n'ikanda ubu barafise ya ihema algo rinini físico, ikintu tangible, kigaragara una gikorwako evidencia de icerekana que iba a icemezo ser ahí, c'uko la bizobera tienen y ngaho tampoco van a verla. barabifise ariko Y naho nyene dentro está ntibazobibona siendo kandi manifestado imbere un hariko programa haragaragarira divino, umugambi el cual w'Imana ariwo está siendo cumplido uriko de una manera tan urashitswa sencilla que mu buryo buciye tampoco lo bugufi verán, cane porque naho Dios nyene siempre ntavyo obra así bazobona en kuko Imana sencillez buri y en gihe simplicidad. ikora muri ubwo buryo nyene Y buciye este bugufi tiempo mu buryo bworoshe de ese milagro tan grande que está kandi muri iki ocurriendo gihe c'iki en gitangaza este gikomeye tiempo, cane kiriko kiraba muri iki lo gihe estamos aprovechando al máximo turiko para luego turagikoresha ya neza kugira ngo para hanyuma las fatuas, ku para los nkumi manufacturados y z'ibicucu para kubigira todos esos grupos, bizera ndetse no kwiyo ya migwi yose físicamente, ya mu buryo para ellos, bugaragara kuri bo cuando vean todas esas igihe cosas, bazobona ya ivyo bintu nosotros byose estamos twebwe listos tuzoba twamaze con la kwitegura fe bien dufise fortalecida, ukwizera con músculos gukomeye de fe bien cane fortalecidos dufise para recibir ukwizera esa gran gukomeye cane visita gushikamye que kugira ngo es twakire la barya bashitsi resurrección de los creyentes en Él, ukugendererwa que van a gukomeye estar con cane nosotros. ari wo Ya muzuko estamos con esa fe tan w'abamwizeye elevada que los bazoza podemos babane ver natwe y al nuko verlos tuzoba ser twarose uko kwizera ko transformados. hejuru cane dushobore Pero hay kubabona algo muy hanyuma tubabonye duce interesante duhindurwa e ariko hari importante ikintu gikomeye cane porque kandi fíjense que gikomeye a las cane personas kuko que se van a mwiyumvire quedar, ku bantu bazosigara hay una parte donde el hermano William había hariho hablado igice aho que William le yari aparecerán yavuze quizás a los yuko familiares bazokwiyereka para que bo den mu sus miryango vidas yabo kugira ngo en la batange gran ubuzima tribulación, bwabo mu para que mugoroba no gakomeye cojan o kugira no ngo tomen la kugira ngo marca de la ntibafate bestia. kugira ngo ntibashigwe O ku sea ishusho que de y'igikoko ni alguna ukuvuga manera ko Dios va a mu obrar buryo en esas runaka personas Imana izokorera porque muri abo conoce el bantu kuko corazón irazi de ellos. imitima O yabo sea, ni ukuvuga nosotros ya twebwe reclamamos a nuestros familiares twaramaze porque kureklama bo mu sabemos, miryango yacu abo porque ya tuzi tenemos ese kuko conocimiento turafise ubwo de los que bumenyi se van a quedar. Bueno, bw'abazosigara ya nuko rero Dios ve ese reclamo, Imana acepta ese irabona uko reclamo kureklama kandi y yaremeye uko gutakamba ya kwacu para Dios es kandi ku una Mana realidad uko que nos n'ukuri va a tener en la eternidad abo porque lo izogira mu reclamamos. bihe bidashira O sea kuko que ellos twarabarekramye para twarabasabye no ni tener ukuvuga esa ngo marca de la bobo bestia, no kugira ngo coger la marca ntibagire de la ishusho bestia y dar sus y'igikoko vidas en la ntibashigwe ku resurrección, ishusho y'igikoko batanga ubuzima ellos bwabo mu tienen mugoroba que gakomeye tener bo algo bateruza también kugira para poder ikintu ver kugira ngo a los bashobore familiares que van a kubona abo resucitar mu miryango yabo para que bazozuka esa fe sea kugira ngo elevada uko a ese kwizera nivel kuze en donde kuduzwe kuri urwo rugero tengan que dar sus vidas. aho Hay bazotereza algo gutanga ahí ubuzima bien bwabo importante hari ikintu ngaho en gikomeye cuanto a cane ku esa parte de bijanye los n'ico familiares gice de cada uno de c'imiryango nosotros, umwe porque wese muri twebwe deseamos, kuko pedimos a twipfuza Dios que los turasaba Imana mantenga ko vivos, los iyo hemos bagumiza ari reclamado, bazima que los mantenga twarabarekramye vivos por ko toda la iyo bagumiza eternidad, ari bazima los mantenga ibihe en cuerpos bidashira eternos, iyo bagumiza bari mu aunque mubiri nos uhoraho nubwo que uzoba uri mu no van a rwego tener esos cuerpos como nosotros, pero sí ntibazogira van a umubiri tener nk'uwacu cuerpos ariko eternos, y eso es bazogira umubiri importante, uhoraho que kandi ico vivan ni icingirakamaro cane eternamente. ko bubaha ibihe Así bidashira que hay algo nuko grande rero ari también ikintu que gikomeye Dios va a obrar cane en medio Imana de izokora nuestros familiares. ikorere mu miryango Así yacu que, nuko rero por lo pronto, nosotros tenemos vuba cane esa gran bendición twebwe que tuzoronka vamos a uno tener mugisha ukomeye esas dos cane conciencias juntas, uwo tugiye estando en kuronka izi nuestro cuerpo, ntegerabwenge zibiri podemos zikorera acceder icarimwe a esas turi mwe na mibiri dimensiones dushobore y kubona podemos nk'ubwo así buringanire conocer nuko dushobore más kumenya ampliamente en esos mu buryo días lo que no bwagutse muri iyo entendemos minsi ahora ibyo claramente, tutahura lo ubu mu buryo entenderemos bugaragara en esos neza días más tuzobitahura claramente muri iyo y minsi vamos a decir, tubitahure valió neza la kandi pena tuzovuga duti aprovechar este vyari tiempito bibereye porque gukoresha fíjense kano lo que gahe nos gato decían kuko por aquí, lo que mwiyumvira nos ivyo decían por yatubwira allá, ngaha ivyo yatubwira nos hariya decía ivyo por aquí, yatubwira nos decía aha por allá, akabitubwira ese hariya ministerio allí bajo
buno bukozi bwo mu ihema murabe ibyo byose ingene byose bihuye neza, ariko iryo jambo ryose rizoba ryaramaze kwambara umubiri, ntituzoba twararyase ariko tuzoba twararyakiriye, twarakiriye iryo jambo ryose, twarabibitse mu mutima wacu, nubwo tuzoba dutahura ibintu runaka mw'ako kanya, ariko bizoba biri ngaho twarabyizeye. Nico cingirakamaro cyane tukizera ibintu byose byavuzwe, kuko ibintu byose biriko biravugirwa mu ihema n'inyigisho. Icyo nico gice gikomeye cyane, aho niho twategerezwa kuba tugabye cyane, dukangutse kugeza ubwo ntihagire akantu na kamwe kaducika, ariko twose tutugumye, byose tubigumye, kuko byose turabikenye. Izi mvugwa zose mani zose twategerezwa kuzishira mu mitima yacu, mu bugingo bwacu, zikaba umubiri, kuko ngaho umwanya uriwo wose bimwe bimwe tuzobikenera. Nuko rero tubandanye twakira ibintu byose Imana iriko iratuzanira biciye muri buno bukozi bw'inyigisho ziri ngaho mu ihema, kuko tuzokenera ibyo byose, ibintu byose bizovugwa byose tuzobikenera kugira ngo twitegurire guhindurwa kwacu. Hazoza iminsi ikomeye, hazoza iminsi igoye, kandi ibyo ni byiza yuko urushengero ruba rubizi, bakazirikana yuko hazoza ibihe bikomeye cyane, ibihe byo gufyondwa kw'ishengero, ariko ntimucike intege, ntimukure amaso ku ijambo ngo murabe iburyo canke ibumoso. Ntaco bitwaye ibintu byose byoba, ntaco bitwaye ibyo bovuga, ibyo bogira gute, ibyo ari byo byose, murabe ijambo, murabe ubutumwa, murabe ku masezerano Imana ifise, kandi murabe muzima n'ubukwe bw'umwazi w'intama. Baraturindiriye, nuko rero baraturindiriye. Ano masezerano yose Imana ifise araturindiriye, kandi rimwe muri amazimana y'uko bw'umwagazo w'intama, Imana irarindiriye abana bayo, Imana iraturindiriye. Abapfuye bagiye kuzuka baraturindiriye twebwe. Ni ukuvuga ngo abasinziriye tuvuga ngo bapfuye, kuko ahubwo n'abasinziriye abo bose baraturindiriye. Nuko rero dukoreshe neza umwanya umunsi ku wundi, tugenzura, twumviza ubutumwa bwose, kuko rino jambo ryose kugira ngo ryambara mubiri burundu mu buzima bwacu, ndetse n'ubutumwa bwose bwa Branham. William yavuze yuko ivyo navyo nyene bidufasha. Ivyo vyigwa yatubwiye ivyigwa bitandukanye, nk'iyerekwa ry'ihema, nk'uko ako gatatu, kimatanije c'indwi, imituragaro. Ivyo byose ivyo vyigwa biri muri tome, mu vyige, mu bigenzure, kuko ivyo byose bizodufasha. Niko William yatubwiye muri uwo murongo, biradufasha kugira ngo dushobore gutahura ino ntambuko turiko turabamwo iyo ariyo. Ico tudatahura ubu tuguma ducecetse, imbere gato tuzogitahura, kandi bizoba byoroshe cyane. Nuko rero Imana ibahezagira, Imana ibarinde. Murakoze cyane Mario Vijega ku bwa none higwe mwampaye ryo kubanugikira zino ntasho, mwebwe hariya muri Colombia. Ese mwabandanya mugira umunsi wuzuye imigisha myinshi. Ntasho ku bakozi b'Imana bose, bene wacu n'abashiki bacu bakoraniye hariya muri Barranca Bermeja, Piedecuesta, Cúcuta, Colombia. Uyu munsi bakoraniye hamwe itariki 15 z'ukumunani mu mwaka wa 2022 ku wa mbere mu rushengero ruyobowe na Revera Jose Garcia, rushengero rwitwa ishengero ry'ubutumwa bwiza Ingurabe. Ese Imana yobahezagira cyane muri kano gatondo, kandi ese Imana yobandanya kubongera ubwenge, ikabayishurira ivyanditswe, kandi Imana ibandanye kubafasha igihe cyose muri kino gihe ico yadusigiye cyo kwitegura no gusubiramwo, kugira ngo bityo tube twiteguriye guhindurwa. Igihe ni iki, ikibanza ni iki, abantu naba, ubutumwa nubu, kandi aya niyo masezerano ahwanye n'umwe wese muri twebwe. No kuvuga yuko dufise ibintu byose bikenewe, byose biri ngaho kugira ngo hashitswe amasezerano umwe wese muri twebwe afise. Kandi twibuke ko ari impinduka z'ubwami nizo zizoba ziriko ziraba. Kubw'ivyo rero ibisata byose bizokogwako n'ino ntambuko, kuno guhwa gatatu, kino kimatanije c'indwi mu gice gisozera. Kandi kubw'ivyo rero ni ikintu kizonyeganyiza isi, amajuru byose bizonyeganyizwa
nino ntambuko ya nyuma ibisata byose bizokorwako. Nuko rero mu gihe umenga byose biratekanye, mu gihe umenga hari agacerere, dukoreshe neza kino gihe, kuko hanyuma bizoba bigoye gushobora kwitegura no kuba uri kurumva ukaronka n'umutuzo wo gushobora kuyaga nk'uku mu buryo bufoboye, no kuyaga mu bavukanyi abantu bakagira ibikorane, kuko hazoza ugufyondwa, kandi mu gihe cyo gufyondwa bizoba bigoye ko umuntu yiteguye. Nico gituma igihe cyo kwitegura n'ubu umuntu niyetegura iyo haje huranka canke igihuhusi mu miyaga, mu mvura, mu miyaga y'ibihuhusi, si haza gushira kwa amabati ngo asakare, ashire ku biti amazenge kugira ngo asakare inzu, kuko umuyaga byose ucubigurura umuyaga ucugurura ivyo biti, amaplanche canke amazenge byose, amabati byose ukagurura, biba bigoye cyane. Murabona umuntu ntiyitegura ntasakara inzu yiwe muri ivyo bihe, umuntu yitegura imbere y'igihe, kandi uwo n'umuntu w'ubwenge witegura imbere kugira ngo inzu yiwe ibe ikomeye neza, ibiboshe neza, ihagaze neza, kugira ngo nihagera igihe c'ivyo biyaga by'ibihuhusi azoba atekanye ari imbere. Uko niko biri no mu buryo bw'impwemu. Ubu turiko turitegura, turiko turigaburira neza kugira ngo ukwizera gukure, kugira ngo bityo tube dukomeye twiteguriye urwo rugamba rugiye kuza. Nuko rero mubandanye muri iki gihe cyo kwitegura, kugira ngo vuba turagwe mu mwuzuro, duhindurwe, nuko tujanwe mu mazimano y'uko bw'umwagazi w'intama. Ese Imana yabazagira, Imana ikabarinda mwebwe mwese hariya muri Barrancabermeja, Piedecuesta, Cúcuta, Colombia.